uko rero guhagaze nuko ubwa mbere bwobwo jewe se ubwa mbere ngira petete nuko yabimenye ateba mugabo aravuze ati ndabizi umwaka urenga si ntibwara ubwa mbere hariho abantu usanga yene ariko bimereye suga mbere donc haramaze igihe kinini nyahoka bo kenshi nasanze family yabo ariko benshi baba bameze haro nabandi baba basanga ata muri famille yabo ugasanga aragenda akagaruka mugo pour le moment ngira peut-être nuko bimaze umwanya muremure ça fait plus de 2 ans mutabana imyaka ibiri rarenze en fait nibaza yuko nico kintu abantu benshi bari bakeneye kumenya kugira ngo bumve umuco koko eske ni narubatse canke yarahukana nibisazo no harico mbaye naraje kure ndibuka yuko hariho ubuvugisha ngo bugeze kumubwira ngo umugabo kaba ngo Imana igiye kumuhindira umugabo ngira peut-être sinzi ngira batawe nawe aha cyakindi nyine ayo makuru narigeze kuyumva gusa mugabo nta nagaciro je nayahaye shoge navuze ati burya hariho umuvugisho mwaba bavugisho bari ngaha ninongera kumusanga ngaha ni nta muvuna ukuguru nzo muvuna ukuboko byarabaye birebire bariko baragirizanya usanga kenshi amakuru ni mashaje Mwaragiye muri Napo kandi ni woreka kujya gutega amana mwarashite muri Napo honyine no muri TJ naragiye rero ndakubwiye hari bagama ko hari amakuru tutamenye rero neza ukurumva yuko umva harabayeho uko murinze mwahukana mukaja muri Napo urumva ko habayemo gukubagurwa ariho n'abagirahe bagasubirana uri muri abagabo nabo bakubagwe mu rugo navuga ati umugabo ko namaze kwisinya nta kundi nabikora buke ntacyo bitwaye niho rero natanguye kubona kenshi agenda agaruka rwose nibaza ko yari amafaranga ko nta gihe yarara ubusa oya gusa mugabo nyumva ku meza haraja isoro zitanu usanga utudagara inyama y'ibitunguru inyama y'isosi birapunguka zigaho zibiri umuceri biharage fresh ubugari ugasanga hino haheze mutunyamunya mu buke nyene kubera uko ubuzi projet ko kubaka inzu ntibisaba yuko wubaka uri urasama n'inzara nyinshi ubwonko bwabo bugaburirwa n'amatwi bisobanura ngo rero ibyo amajambo bumva y'amajambo meza niyo atuma bashuha hanyuma rero abagabo n'abakakaburirwa n'amaso bisigura iki rero bisigura ngo rero iyo umugabo kenshi aba adashaka guhakeya umugabo hari uduhungu tudushomeri abagabo batagira ico bakuru usanga atayindi diri atari kwandikira abagore b'abantu aho numvise maze kubona convocation ikintu cyambere nakoze ninje bwari bwa mbere mbonye convocation ninje mu cyumugore ndasoma bibiliya ijambo ry'Imana ryo ngene nasomye yamwe ati haguruka ugende je nyene zo kuburanira nyifata nagize ico gihe sindayitahura hageze n'igihe opeje rampamagara arambwira ngo eregate ngo umuntu yitwa nakangura muzi tego ndamuzi no chef wanje kubera iki imbere yuko uza kuburana ejo mwabanje kubonana nabwo ati ni bisanzwe nari dukorana tweka kubonana gute none bucu umuntu aje kuburana ntaje ku kazi ngo yanga urumva umugore ngo atubwiye ngo yuko ngo ari umupfumu wawe Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murose mwiriwe cyo nk'umutse Vina muri my name is Franny the answer iyi African TV sendo gweze kana mu Burundi mu Rwanda bitanzania muri Kenya muri Congo Iburaya muri Amerika no Australia ndetse mu bihugu by'abara ndavuga mu Manisi nabi subject abari mu Swiss mwese ndabaha ikaze no musi udasanzwe batugira amahirwe yo gutumira umutumire adasanzwe benshi muramuzi yabikije urukundo yawubakiye ingo nyinshi hari n'abavuga yuko zasambutse kubera we hama tuzaga byinshi bitandukanye ku masije atandukanye ariko twisunze experience diwe cyane yes katuganire byinshi bitandukanye nk'ibishanje kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kwake umuryango munini karibu sana asante sana umeze neza yego ni impore nawe ni sawa je ndashima Imana makuru y'imisi ndashima ndaho kweli yes ramutse abakunzi ba African TV ndabizi ko ari abantu benshi bagukunda bari ngaha African TV hi mumeze neza nizere ko muri good nanjye ndaho ndameze neza gusa uretse ijwi mu muhogo no muri poitrine tu ariko navyo nyene ni sawa biraheza bikagenda neza bukebuke umugabo afise ubwo gucika intege uko no gucika intege umugabo afite gucika intege ukonya muhira bameze gute mu rwego bameze gute gucika intege ni ingwara imaze imyaka itari mike irengine ingwara ihakwa kumera nka asthma nako n'ibikoresho nkoresha ari byabo mu guhema kenshi ariko mbo nta muganga n'umwe arabitora barabuze ivyari byo mu nyuma barambwira ati turahema gutyo ngene nta kundi si hasi mariko mbo mu vyuma ntayo babona naragiye ba docteur benshi barambwira ati wapi nayo haba ngaha no muri Tanzania na Kampala mugabo nibaza ko
ikintu cyose gifite intango kiba gifite n'iherezo nturaja kubaganga nabo babaganga byananiye abaganga bafite ibyuma byo bishobora abaganga era abandi baganga abandi banacaye icokono bakavuga ati ibi bintu burya nukubuye ndabizi ko uko byari imbere ubu siko ubu hariho evolution ubwa mbere ho byari bikomeye ko nashobora no kutava mu nzu cyane no kuraba nkaraba nka vomisa umutwe ukameneka mugabo urabona ko ndiko biriko birabametrize pole pole mugabo acho bintwaye yes nire nine mana ariyo tubigenze gute ego yes abantu bashobora gukunda baragukunze mu bigiye bitandukanye ese no munsi amatuje kuganira no munsi ibintu usanga nabakunda barabiza ariko ego turahinduye kwanza ikibanza kubera ko izuba hajya anya twari duhiye cyane ariko nawe mingo izuba ntiri gushikira nimba sanga mfise akarinda zuba akarinda zuba yes no munsi rese kuyaga kubitandukanye cyane cyane turaza kuja mu rugo makandi uduhe ama experience yawe yakurishije zibiri ni gute umuntu hitamo uwo bazobana kugira ngo umuntu yirinde gutera swata yirinde ama divorce ariko araba uno munsi hama turaza guca aho nyene tugira ko kuri experience yawe ngira ngo nibihe byawe uri muno munsi ni gute umuntu yohitamo bazokubakana yes ubwa mbere bwo nuko bibiliya iratubwira yuko umuntu aronse umugore abaronse ikintu ciza hanyuma no kuvuga yuko uteza ku murongo ugiye kuraba kandi muri bibiliya ariho ijambo Paulo yanditse avuga ati ico baye ciza nuko zina muhu gatowe na zina mukobwa ariko kubwo kwirinda kw'imibiri yanyu ati umugabo wese agira umugore wiwe n'umugore agira umugabo wiwe hanyuma rero kandi no kuvuga ko kubaka muri make ni byiza rero kuko intango canke rero itanguro ryo kubaka ari Imana yabikoze kuvuga yararemye umuntu bavuze umuntu muri bibiliya bavuze umugabo uwo muntu rero yaremye yaragenga haraba hari wenyene yarakora ibikorwa ari wenyene mugabo Imana iraza kuraba igikwiriye abona umutipe yamayashishwe amahekenya amenyo amaze kumuravuga ati ico mubera rero nuko umuntu yomuhereza umuntu bashobora kuba ngo kubakana yari Adamu ikiramuha Eva burya ntiyakoye bana ko Adamu ntiyakoye Imana zo gukwa rero burya musindirije umuhereza iyo ni mitwe gusa yene tunavyo ngo ni fresh sorry ayura murantunga hanyuma rero nuko kugira ngo rero umuntu ashobore kuba atokubita swata byo biva ku Mana kubera ko ijambo ry'Imana avuga yuko umuntu kubaka urugo ari urugo ari agaparadizo gatoya bisobanura ngo rero iyo umuntu avuga agaparadizo hampande yabariho na Gehinomu ni ukuvuga uronse mwiza na agaparadizo mugabo uronse mubi naho nyene karaba ka Gehinomu yes nuko kugira ngo ntukubite swata ubwa mbere n'ugusenga Imana kuko urumva ko umugambi Imana yatanguje kandi abantu bose akenshi rero urukurara bari kwategura ubugeni bavuga ko bariko bagira ico bita projet de mariage no kuvuga ico bita projet no mugambi nawo kugira ngo ushobore kubukora birasaba ko wicara ahantu ugatora urupapuro n'ikaramu ukawutegura uyu mugambi nzokorana nabandi ukaraba partenaire muzokorana hanyuma tuzokora gute bizogenda gute no kuvuga yuko rero ikintu gisabwa nyamukuru rero maze kuba usenza Imana no kumenya mbega Imana yisenga gute kuko Imana ntuyisenga ko koko kugira ngo iguhe ico wumva ushaka hari gihe usenga ugasengana ibishobisho cyangwa ugasenga nabi byose birashoboka uretse gusa ko Imana nayo ari nyembabazi ishobora kugororera isengesho hanyuma no kuvuga ngo ubwa mbere nuko kandi aho turacari mu Mana ugiye kuvuga gatoyi rero birasaba yuko uza kurondera wa muntu muza gukorana akwije bimwe byawe ubukeneye kuvuga ko umuhungu ku myaka 7 amaze kubona umukobwa bazobana wariwe uzurabira experience ihari nabashakashatsi bavyandika nuko ushobora gusanga akana kagahungu ka 7 karashobora gushika ahantu hari abagore muri abagore rero ugasanga kaguye mu nda nk'abagore babiri abagore babiri kagwa mu nda kenshi uza gusanga ari babandi basangiye donc baremwe kumwe sinzi kuri kurantahura shaka gusanga dufate par exemple wewe muri psychologie yiwe akunda abagore bavyibushe nka jewe hanyuma rero kuvuga ikintu gihari rero aca uza gusanga rero hari nk'abagore nka 5 hakaba harimo abagore babiri bavyibushe araza akagwa mu nda babandi babiri abandi nabo akaramutse bisanzwe cyane ntana baramutse byose biraje kujya ku ntakana cyo kubera abakobwa no ku myaka 6 niko abashakashatsi bavuga bameze ukuntu kuvuga yaba na business amaze kubona uri umuvyeyi uri makini urashobora kubona umwana wawe mbega inspiration yiwe iri hehe ukabona neza na neza yuko icyo azokora cyangwa icyo azovamo ihera kuri iyo myaka cyangwa 6 niho biba biberi rero hanyuma no kuvuga rero icyo nako ndavuga ikintu cyo wihweza no gusubiza amaso yawe inyuma
umwe umutima wawe ukunda aravuga ngo urumva niko byo bivuga ati akazuru gusa karahenda ariko rero burya na nikimero cy'umuntu wakuze ukunda naco kirakonta kuko ntushobora kunezererwa umuntu udakunda ntushobora kuba wakuze ukunda abakobwa b'inzobe hanyuma no gucuza kurongora umukobwa yirabura ejo uzoreke kumuca inyuma n'abantu nk'abawundi w'inzobe rero gutagushikira abantu benshi ni nkunda guhanura habwiye ati imbere ya byose banzurende amafaranga ko maze kuronka amafaranga ibindi byose biraza bikurikira hanyuma no kuvuga yuko ayo mahera utarayaronka ugacuza kupfa kurondera wawe gutora ubonye wawundi utarahataragera kumushikira ejo Imana kagweza ukaronka amafaranga niho usanga bataye babagore babo bakaje kurondera babandi baba bahuye n'ivyumbiro byabo rero no kuvuga iki naco no kuraba ikimero cya wa muntu hanyuma ikindi naco kugira ngo ntuzokubite swata nuko ubwa mbere bwobwo uvyiyumvamo muri uko kuvyiyumvamo rero birasaba yuko wewe ubwawe wicara ukimbira ati eske birakenewe ko ndongora eske birakeneye ko ndongorwa ucufata rero ukaja kuri ya projet rero ni Zekariya yanditse avuga ngo iyo udafashe urupapuro ngo wandike ikibazo kivuga ngo pourquoi je vais me marier biza kurangira ufashe urupapuro mu nyuma kavuga ati pourquoi je me suis marié ariko na regrette muri rusange rero nivyo umuntu ashobora gufatira ko ibindi babirimo indani yego bon uragerageje kubisigura byose hamura vyinjiramo neza ariko mbega ni kubera iki none umuntu ashobora kugira mariage nziza hama ejo ukumva mu nzu hariko haraza ingumu n'ama divorce agaheza kaza kandi warashima yana musenge yana muronse mwishengero nka wowe canke nk'abandi mugabo ejo canke hirya ejo ukumva induru avyavuye ko ico twita nka muri Afrika ngo divorce sinzi ko afite hari divorce ziri kwinshi hariho umaze kuvuga divorce no kuba warasinyuye kameme oya mushobora gutandukanira mu nzu mutarasinyura gutandukanira mu nzu hariho ivyo bita gucanamo turi kumwe hariho agashobora gucamo ntazibana zidakomanya amahembe ugasanga n'ivyumba barabigabuye je ndaguha karorero ngaha hafi nyene hiwacu je ndaza umugabo n'umugore basubiranye bamaze imyaka 15 batabana kandi suko bari bakenye kenza zaraheze muyo tahura muri iyo myaka 15 ama yashinze ntaye nuko gusa peut-être ngira mwebwe mutabamenya ni n'abakristo wanashaka kenshi kenza zaraheze baratabana imbabazi barasubirana n'ubu barabaye kandi ameze neza bisigura iki rero nta bigeze baje gusinyura mugo baro nabasinyuye jewe nzi ahi wacu basuye barabana basinye ngaho mu gihosha barashura kandi baja kwandika barasinyura pe barasinyura gutya baravanako mugo mu nyuma bararondera barava barasubira umugore araja hanze yarongera aragaruka barava barasaba imbabazi bawuroba banye bidashiye mu mategeko okay ivyo bintu ko okay divorce itegwa n'iki rero ko divorce bayabaye akenshi navuga ko ari ukutumvikana kuba kwabaye hagati y'abantu bubakana kuri ibi canke biriya mugabo rero no kuvuga ko ivyo bagira byose mu bisanzwe bibiliya ikintu twemerera nuko umuntu kugira ngo urinde umuha divorce kugira ngo nk'umugore urinde mwirukana par exemple biravuga yuko umugore umwirukana kubera ubusambanyi none bavyakuvuye kuri jambo ry'Imana bivuga ati uwirukanye umugore atamuhaye ubusambanyi abamusambanishije kandi no wabiri wahukanye nawe n'abasambanyi bisobanura ngo rero nta kosa na rimwe rindi umugore ashobora gukora ridashobora guharirwa kiretse ubusambanyi hanyuma rero no kuvuga ngo ikintu rero kibitera nuko kutumvikana kuri bicanke biriya hariho no guharurukana birashoboka ugasanga peut-être umugabo yaharutse umugore canke umugabo yaharutse umugore yaharutse umugabo hanyuma ikindi naco rero ni tama hariho abantu usanga akenshi ubu ivyeze kenshi byahora biboneka ku bagore ugasanga umugabo wiwe amafaranga yamuheranye cyangwa yamugabanutseko agacerukanga kubera itama akaja kurondera undi mugabo afite amafaranga ubu no musi bwo nabagabo birahari hari abagabo batingo kubera abagore kuja ku bandi bagore birabaho umunsi ariho ikindi naco kibituma no kutamenya ibyo bagiye gukora mu rugo kubera ko urugo mu bisanzwe ibi bivuga ko ari ukugera kibuye kurindi bashobora gusanga uno munsi ugiye kubaka uracyari umwana ntuzi ibyo urimwo kuba umwana simuzi imyaka hano ashobora gusanga agiye kubaka umwe ugasanga peut-être n'aba afite imyaka 40 ntaratahura inshingano z'umugabo n'izihe inshingano z'umugore n'izihe hanyuma ikindi nuko urugo mu bisanzwe ni babiri kubakwa n'abantu babiri bisigura ngo rero umwe muri mwebwe arashobora kunanirwa hanyuma ubundi nawe abishoboye mugabo gusa arumva abantu bavuga ngo urugo rwaramunaniye nako urugo rwaramunaniye nako mugabo rero ntibabazi mbega ninde yananiwe kubera ko abantu kenshi baba donc iyo batandukanye abantu bavuga twinshi usanga benshi bagata makosa ku bandi abandi ku bandi mugabo ntuzigera upfa umenye ikintu mugabo n'umugore bapfuye hagati yabo
ni gake kiretse gusa iyo habayeho utuntu tw'utugeso ugasanga petete nk'umugabo n'umugore baratandukanye ugasanga umugabo aciranja mu zindi ngeso abantu bakabibona umugore yirashije mu zindi ngeso abantu bakabibona niho baca batangwa gucuruza bajya baranangiye kubera ibi n'ibintu kubera ibi n'ibintu ngo araho nyine kenshi usanga atari ivyo nta gihe na kimwe nta bantu batandukanye uzopfa umenya ikintu nyamukuru baba barapfuye nibikunda murabaza vraiment muri abajournaliste mugo ntimuzokwigera mubimenya ati naka bapfuye ikina akenshi abari banga ryaho nico gituma kenshi iyo habayeho lo silence hagati yabo bose kenshi barasubirana mugabo habayeho ibintu by'iminwa ejo ugasanga umugore avuze hariya umugabo ariko aravuga hariya ukaza gusanga ejo cyangwa hirya y'ejo biragorana kugira ngo abantu basubirane urukundo rwonyene ruramaze kugira ngo umubako rugo neza urukundo rwonyene ruramaze kugira ngo umubako rugo neza oya nariko ndavuga mugonga hinyuma gato iti urugo ni babiri umwe arashobora kunanirwa kandi urumva niyo babaye batatu naho nyene urashobora kunanirana ibintu by'abapare cyangwa by'abamarere ntabyo nemera kwera ibi ngo by'abavyeyi cyangwa ibiki n'ibiki binjira mu bintu ngo byo guhuza abantu je ntabyo nemera pre nibi bavuga banashaka no muri leta ngo genda ngo banze mugira inama y'umuryango ngo genda ngo murago ivyo kumvikanisha nya jewe sinabikunda sinambo nibi naho mu bisanzwe kubera nyuma bavuze ko urugari babiri hagiye mu gatatu wadukinde ubu buryo wa gatatu abadi daimoni ije kuko kuri mwebwe sinzi ko mumaze imisi mukurikirana hariho abantu kenshi uza wumva nk'umugore yagize ikibazo n'umugabo gacegenda kwitura pare akaza kubwira pare paracha mutera inda kenshi cyangwa asanga ngo bamarene ugasanga marene afise inda y'umuhungu umugabo w'umukobwa abereye marene urumva ivyo vyamba byabaye mugabo navyo birumvikana ko Bible iratubwira ko kizira kwizera umwana w'umuntu rero waravuze ati urukundo rurahagije kugira ngo umuntu ashobore kubaka neza mu bisanzwe yari principale mugabo hampande y'urukundo harakenerwa n'amafaranga urukundo n'amahera birafatana kugira ngo bishobore kubaka urugo neza hajya rero amafaranga ari mu bituma urukundo ruryoha ibe bakobwa buno munsi bavuga ati ifoge dukundana umunga afite amafaranga n'ivyo ni vyiza nyene mugabo gusa ugiye utumbera ivyo nyene biragorana kuko ubwa mbere nakubwiye ati mariage ni projet kugira projet de mariage umugambi nawugirwa nta mugambi ndakorwa n'amafaranga bisobanura ngo rero kenshi aba bakobwa mugo bagenda bakurikiye amafaranga gusa benshi bafite ubwoba bwo kubaho ariko vyiza bari bakwiye kurondera ahubwo nabo amafaranga kugira ngo bagende gufatanya imigambi n'abandi bahungu kubera ko umugabo iyo gutoye akagutwara umengo uri imfuvyi akagutora umengo nta kindi kintu ashobora kuba we nta kindi kintu ashobora kumumarira uretse gusa kugenda kumusega akenshi biza kurangira n'ibintu vyanse vyanka kubera iki kuko abagabo ntibakunda abantu babanebwe ugiye guhara no musani yamenetse bisaba umugabo ikintu cyose cyabaye no mugabo kandi kose kabaye no mugabo kandi ukuvuga ko mu ico gihe amaherezo ya byose uza gusanga biza kugaruka ko umugabo acabona kumengo afite intungwa mu nzu ya ntungwa nawe ugasanga ni stress acavuga ati none uyaje kumarira iki nazi mpamvu none nuko uno munsi abakobwa bakiri wabo benshi usanga avuga ati je nta besoin nimwe ibigori nabironka ibigoye nkabironka bigoye mbashatse kuvuga ubu abarisambanira umengo nibisanzwe abasore n'inkumi hari abasambana gusumba abubatse babikora gusumba mbere n'ababubatse abubatse ntifasambana barangura amaga bubatse nukuvuga rero yuko amafaranga n'urukundo nariko ndasigura yuko biba birisambamba kubera ko urakenera agakado k'umusheri wawe kenera agakado k'umugabo wawe urakenera kumukorera anniversaire urakenera donc kumusiripirira kuri utu naturiya birasaba yuko umwambika neza birasaba yuko donc utuntu twinshi birasaba yuko donc mu musohoka mukaca kunezerwa navyo sinumva ko amafaranga ubwo urukundo bafatanye n'amafaranga bica biryoha gusura yes nshaka tuduga kuri iki kintu naco umuntu iyo yahukanye donc ya divorce mu nyuma ya divorce asigara ari umuntu ameze gute sendabizaho kuvuga kuri jambo umukozi w'Imana Rutayisire yavuze ati ntimukagendana n'abagore basambuye baba divorce batacubatse kubera ko babigisha ingeso mbi kubera iki abagabo batoreka kugenda n'abagabo nabo basambuye cyo kimwe no ngaho onye ariko cyane yavuze ko badamu wibaza ko ari kubera umudamu yasambuye abamize gute mu nyuma jewe si iyo jambo kenshi sindarikunda iyo udashize ko donc bagaca baje mu ngeso mbi bisanzwe baravuga ati Bibiliya ivuga ati tuzabamenyera ku byo bakora ku byo bama bisobanura ngo rero iyo bavuze kugendana ni kuvuga ko nk'icyo gihe rega ntibabamenje niyo dufate nk'akarorero hariho umugore ari ngaho yaragowe yamara kubitwa yamara girante donc ni inzira karengane muri rusange sivyo agaca jaho yisengeye Imana agatekereza none bacha bamutagatuze wega ngo nuko ngo ntari kumwe n'umugabo abo bashatse kuvuga no kuvuga yuko ni babandi uza gusanga ari abanyangeso mbi
hari abantu usanga vraiment ari abanyangeso mbi cyane je ndibuka yuko igihe dukora mariage umuntu yari donc umushinga ntayo kuri kote yiwanje ikintu yavuze nk'iryo jambo nyene yavuze ati nimwagendana nabo byananiye namwe bizobananiye yavuze neza ntiyavuze ngo abasambuka abo byananiye c'est-à-dire uyu muntu yananiwe muri babiri araboneka surtout inyuma ariko aravuga ati inyuma yaho cyo bigenda gute ingeso rero agira inyuma yo kuba atari kumwe n'uwo wiwe nizo ziza kukwereka yuko umuntu mbega turashobora kugenda cyangwa dushobora kugendana ibi ni ibintu je nahanura abantu kenshi nagwanje arimwo kubera ko hari abantu ushobora kuraba ukavuga ati uyu muntu vraiment abaye umugenzi w'umugore wanje kuko nabongereza bavuga bati mbwira abo mugendana hama ndakubwira uri kuko nta mu marayika ashobora kugendana n'abamaraya biragoye ni wata mu marayika ashobora kuvuga ngo agira byari marayika ikavuga ngo imfizi ntabitendera nka se ibi kenshi usanga bigoye rero no kuvuga yuko iki yavuze nico mugabo rero na cyane ifo kuraba ingeso zabo mbega zo ziba zimeze gute kwaba bantu kuko none uzohava usanga umuntu uno munsi ashobora kuba ari kumwe n'umugore wawe mugabo gace usanga muri message amwandikira muri message bahanurana mu byo baganira ugasanga harimo yuko amubwira ati umugabo wawe nta bwenge afise ugasanga ariko aramubwira ati erega hari abagabo baciye ubwenge ugasanga akantu kose kabaye donc akaza guhanuza uwo onye umuntu agupondera umugabo umuntu agupondera umugore urashaka kubera umugenzi mu bisanzwe benshi ngaho onya ubunaniwe maze kugira umugenzi wizera gusumba uko wizera umugabo wawe cyangwa uko wizera umugore wawe biba byanze yes bako umugore wawe cyangwa umugabo wawe ubwirizwa kuganiriza ukugurukira ukabwira byose niwe mugenzi wawe mukuru bisanzwe no wari umugenzi wawe mukuru kuko n'ijambo ry'Imana yavuga ati ici Imana yafatanije ntaho bakwiye kugitandukanya bisobanura ngo rero uwo wundi abajemwo narakivuze mu ntango uwo wundi abajemwo ni dayimoni bavuga ngo muzotandukanywa n'iki n'urupfu buryo urupfu ruratandukanye n'ikiziga arashobora donc urupfu arashobora kuba rugenda mukabe ikiziga cyo kiba ari ikiziga nyine kiba kijyanye wa muntu yahanurira abantu benshi wa muntu yubatse ingo nyinshi navuze metro dushati ariko hari n'izasambutse nyinshi bivanye bamwe no gutahura cyangwa kudatahura ariko kandi uno munsi ibiriko biravugwa bizavuze na Chimamanda Moses yuko Deni n'umunsi atacubatse yamaze kwahukana yo bariko kuri so bimeze gute ukuri nuko entre temps nta nimeta wambaye oya ari meta ngi oya uyambaye sa ya mariage kushawe ntuzi umugore kwata wambaye bone benshi batazambaye mugabo ibyo ntaco bitwaye ati ukuri nukuhe ukora guhagaza nuko ubwa mbere bwobwo jewe se ubwa mbere ngira peut-être nuko yabimenye ateba mugabo aravuze ati ndabizi umwaka urenga si ntibwara ubwa mbere hariho abantu usanga yene ariko bimereye subwa mbere donc haramaze igihe kinini nyahoka bo kenshi nasanze family yabo ariko benshi baba bameze haro nabandi baba bisaba basanga ata muri family yabo ugasanga aragenda akagaruka kugira ngo dutahure neza ja muri family wabo n'umudamu bo sibo bonyene nakubwiye mugabo la majorité jewe nasanze hari hako kantu ko kugenda bagaruka voilà mugabo pour le moment ngira peut-être nuko bimaze umwanya muremure ça fait plus de 2 ans mutabana imyaka 2 irarenze afite nibaza yuko nico kintu abantu benshi bari bakeneye kumenya kugira ngo bumve umuco koko ni narubatse canke yarahukana nibisazo no hari cyo mbaye ndabona nyine kusa neza usanga ufite abandi bantu kwitaho kuruba asaba kwitaho hajya mu buzima umuntu niwe yitaho normalement burya umuntu aciye ubwenge ntuhangayikishwa n'ibiba bibaye bitaturutse mu mubiri ari bibaye urabisha amaso gucyanye hari ikintu abantu usanga bitera stress ugasanga ari complice sinzi genda go ibi nibi nuko peut-être abantu benshi usanga bafise utuntu twabo nyene bavuga mukaba je nta bwoba namwe nigeze ngira ko mu buzima je sanze gusata nubwo nta kintu gihari kishobora kuntera ubwoba byo kuvuga ngo urumva ngo abantu ngo bazovuga ukungo kubera ikonyene uri kurabaza ngo bazobavuga gucyanye jewe rero mujya mu bisanzwe nakuze ari jewe nyene ko naributse yuko navuye mu bavuga mu ijya muri placenta kujya uvuka navutse ndi jenyene apana sindi kinege ariko maze kumenya ko je mama yambyaye navutse ndi jenyene bankora mu bitaro ndi jenyene ndataha kandi mvuka na mama ronse nagashimwe kubera ko navuka ibiro byinshi nyuma no kuvuga yuko no mugisha natanguranye mugisha yakirikare mu muryango
mugo maze kuvuga ko ndi jenyene kuvuga ko umuntu ni wakagomba kwiyitaho bisigura ngo rero nta muntu ashobora kuza je ngo agomba kunkomesha ntibikunda zangu waduhanurira kugira ngo twubake rugume ntitugire we gwarakunaniye cyagenze gute igwananiye urazi gituma iyo bari kuvuga nk'umunyamakuru cyangwa nk'umarariste bari kubwira ko gwananiye nakubwiye ko urwo ari bangahe babiri wananiwe umubonera he umenya ko ari nde yananiwe mwabo babiri navuze ko ari projet tugitangura navuga ko ari umugambi projet rero kuvuga urugo ni societe ni company y'abantu babiri iyo company rero kuvuga ngo iyo ihombye ntumenye ati mbega muri ba bantu babiri company yahombejwe nande ariko koko ukuri nuko company yahombejwe niki no kuvuga ko company cyayihombeje yana kubwiye ati nshobora kumenya inani intango ya byose kuko mu bisanzwe hariho ico bita private life byari ibintu ntinjiramo nko kuvuga ngo urumva ngo yaragize ukungu hanyuma ngo agira ukungu hanyuma bigenda kunuko gusa ijambo rimwe ryongene nibukaye ko yambwiye asezera nuko muri uwo mwanya reka karakara yarashiwe kwaturije abavuga ati reputation yawe ngomba kwirukanayo urantahura niyo jambo ryongene nibuka yuko rishobora kumbabaza ku buryo nasanze nabwiye ati reputation yiwanje nafukamye indwi yose ndi imbere y'Imana ku buryo ata muntu numwe muri iyi si afise droit yo kuncafuza jewe yo gucafuza reputation yiwanje kirece jeje nyene ni cafuje yakubwiye ati reputation yawe urumva ko yari intumwa mu isa ngomba kwirukanayo bo bivaye na reaction yaraheje kugira ico nabonye nk'umuntu asenga navuze ati wewe si wewe uri kurabivuga ariko wewe n'abakurimo mugomba kuzogira ikibazo ahubwo reputation yiwanyu niyo igomba gucafura gusumba uko jiwe yanje yo cafura kandi sije ngomba kuyicafutsa ari naco gituma utaza kumva nakubwira ati je yaragize ibi hanyuma bigira mugabo akubwira ati bazobenyera kuvyo bama nukuvuga ivyakurikiye inyuma yaho hari utuntu twinshi yakoze twinshi wagira komeshe umutima wiwanje kandi twahindukije gucafuza wenyine ku buryo nka wibonye utikomeje nka jewe woca wiruka ugasara mu baraba bakubona wiruka waciye mu bintu byinshi waciye mu bihe bikomeye cyane birasanzwe hagati y'ukuvuka no gupfa hari ibintu byinshi muga ivyo byinshi navyo nyene rero utikomeje biragora iki kintu rero kimama ndumufata gute wewe hama inkuru yashikirije umengo uri kuri kwinshi ariko kabirimwe n'ibinyoma byinshi wagiye uravuga comedy nyinshi yavuze ko wahukanye ariko ko dusanze ko ari ivyo mugabo impamvu yasiguye ivyo yavuze ngo harabaye ingumu nibiki ivyo nkumbure nibarabandanje mukurikirana nuno musi gushika nuno musi hari commentaire nza kugusomera kugira ngo nzo gutahurana hama ufashe n'abantu bawe post yakurikije iyo yindi ariko arasigura nyuma yo gutanga iganiro kwa Diko hari ibintu yavuze bitatu je tutahurije ko hanyuma arava aravuga nk'ivyo by'ingumu n'ibiki aravuga ati ako karaga twiko kandi bo arafise ingene yandika wewe bivanye nuko peut-être urabizi ko yabaye muririmbyi ho hari abantu benshi rero usanga peut-être bo sinzi gato arambabarira na Prophet Joshua Joshua yarigeze gutanga iganiro nigeze gukurikirana aravuga ko yigeze gukora ibintu byinshi araje muri ibintu abiriya kugira nabe ashobora kumenyekana mugabo ntivyakunda hanyuma mugabo urabona ko yaramenyekanye kandi amenyekana mu mana yamenyekanye mu nzira nziza kandi respect kuko hari karakora ugiye kurabona Chimamanda nawe yaragiye yarakora umuziki byaranse yarakora ibi biranka mu nyuma aramaza gutoborera kwa bijyanya ni style bakoresha muri Nigeria mu kujya ya style yo kwandika uwo menga ari kanjira muri private life kubera ko abarundi nabona nabantu bakunda ni cinema z'intambara iyo babonye ibintu ronka bijya akantu kitwa urusaku zurabe niyo bagonze umuntu usanga abantu buzwihe bitandukanye no mu bihugu biteye imbere kubera atamwanya baba bafise we bakugonga birakuraba ni bakujyane kwa muganga wewe bagutabira ivyo birakuraba mugo rero numva kubera ko donc yarafatishije nko mu bihugu byacu biba bitateye imbere abantu benshi barakunda urusaku si urusaku cyane jewe Chimamanda novuga yuko ntakosa namwagiriza niko ari ku kazi niko kazi kiye navano bandamwinjiri uraza kugenda uragira ko kujya dusoma Bibiliya muri Eglise Pastor agaca bandanya agira asigura uraza kumfasha bariko tubikora mu byo Chimamanda yavuze byose ni commentaire y'umuntu
iyi nkuru wari warayikurikiranye neza cyane je numvirije ndumigwa kuko amaze kuvuga ngo jewe iyo yaje gusengera ivyo ntibindaba akaba nta kantu wumvamo iyo umudamu amaze kuja gusengera ahandi hatari aho umugabo haba hari kudahuza bo si kesi yo kudahuza bivana mu ngene yakuze jewe nk'ubu ingene meze ndi umuntu sinkunda kwinjira mu buzima bw'umuntu yego wenyimba wumva ico guha amahoro ariko womenya iyo kamera twe ati men cyeko bitaba bindaba umudamu wawe ariko hariho ibintu ndamusangiye vision anze yumvirize yego nyimba vuze ati jewe ahantu dusengera nta mahoro hampa urazi gusenga icyo aricyo bisaba kusenga n'umutima utuje none nje namuhata gashaho tigenda usengere hajya hanya biguha amahoro bitaguha amahoro nkashira kwikiziriko tigera umuntu arenze imyaka 30 yarambwira ati nshaka gusengera muri Minevame nshaka gusengera yo za Kanyosha barafite yo eglise yego iyo nyimba ari badadini bono niko numvise yavuga nshaka gusengera ngaha ati sawa weje wanashaka atari kure nkaho muri Minevame ko twe eglise yashira ngaha kujya mbere je niho nabatirijwe niho nta mugambi mfise kuzohava hagenda mu gatondo nkamudepoza amankisubira kuri eglise rero no kuvuga ko mu gihe yumva ko ari arahimbaza ari hanezererewe ivyo si kuvuga yuko hari ikibazo gihari yego none nta mukatolika urumva arongo mu mizimana yego nta bakizwa abana n'abakatolika nene itegeko ngo bace babahata ngo mutizo gusengera iwacu ngo kubera ngo kuno nagira umudamu musangiye vision mujana ne mu rushengero man mwijuru nta mugabo azojana n'umugore nta n'umugore azojana n'umugabo nivyo ngahanye ne mwisi ni kuvuga yuko nyimba muri Imana yiwe ishobora kuboneka ari muri ariyo mu Kanyosha je nanje nkavuga ati jewe ivyo ntibinda nagashani yareka kuja mu ijuru kubera iyo Mana yiwe yiri je bize binkwege kandi nzi yuko jewe n'umutima wanje je tuzojana yes yaravuze ku bintu bijanye n'amarozi n'ingwara ugwaye ariko ngaho nyene kwico cyo gusenga naraje kure ndibuka yuko ariho ubuvugisha ngo bugeze kumubwira ngo umugabo kaba ngo Imana igiye kumuhindira umugabo ngira peut-être sinzira batawe nawe aha ncakindi nyine ayo makuru narigeze kuyumva gusa mugabo nta nagaciro je nayahaye kubera ko guhindura umugabo shaka gusenga Imana ukavuga ati Imana urampindurira umugabo yego himba rero Imana iko bwete igiye guhindurira umugabo amera uko ushaka ugatahura ko ari kuja ku wundi aturindi nicakindi nyene iyo umudamu utamuherekeje ni kwa kundi Adamu yareka Eva akaja handi hantu ama Eva inzoka iramuhenda kuvuga yuko wari nzo mureka akaja handi hantu aza kuronka nka kumbura izindi message agatuma bakaronka message zikuvuga nabi we nk'umugabo wiwe atmugabo rero nuko mbega waramenya ati mbega basasengera bimeze ukunya turayaga bimeze uko none bya bitanguye amaze kurenza imyaka 30 burya umuntu w'imyaka 30 aba yaciye imbere y'abavyeyi agaca imbere y'ababigisha ba Sunday school agaca imbere y'abavyeyi abigisha ba maternelle hakaja mu ba primaire abasogondera bose n'abakuru biwe yego abo niba ivyo abananiye uzo burinde kugira ngo bihindure kitigoro wakiri gito ukigoro gikuze gica kivunika bo nta sinovuga ngo narabirese gutyo nyene narigeze kubivuga ko gatoyi jewe nashaka twarigeze no gushwana gatoyi dupfuye ko hari abavugisha bageze kuza muhira baza kuvugisha ibintu by'uburofa mbere nabasanze ko jewe mvuye nari nivire muri mission imakamba hanyuma rero ibyo bavuze nababwira ati je vraiment ko je simfa kwemera gutyo nyene oya ko je ndasenga Imana nyiyereka mu nzu cyaye ikambira nyene nkabyumva yego shege navuze ati burya hari umuvugishwa mwabavugishwa bari ngaha ninongera kumusanga ngaha ni nta muvuna ukuguru nzo muvuna ukuboko byarabaye birebire umugore mubana iyo hamaze kuba hari ukumbura kutumvikana mbega murashobora kubanda kandi mugakomeza urugo rwanyu hari kutumvikana rero kutumvikana kurahera none baza ko bose abo n'abagenda baragenda batwenga basubira agiye baza ko imisi yose vy'amavye hari abagenda baranonera n'uno munsi Chelsea no kubesha urabona inyuma yabijya harabayo nako n'abantu bagiye bambwira ngo mwana ngo felicitation sana we ngiki je Imana yo mati none murabarungika je numbatse hari abantu usanga nyene uno munsi agenda anonera kandi baremvye gusa nibisanzwe nyene tu nico gituma navuze ati hagati yo kuvuka no gupfa haba ari ibintu byinshi wavuze yuko hari ingoro rwaye kandi imara ngihe kinininya hari ingoro yavuze yuko ugwaye kumbura iyo bari ibindi bintu vy'amarozi canke n'ibindi bintu bitazwi bivuye ku mudamu wawe so bari ivyo vy'uko ari amarozi je ntavyo nzi
ntabyo nzi mugabo gusa icyo nzi gusa nuko abaganga babuze ingwara ngo hetu nta kindi kandi nanje turabanye neza nayo ntacimbwiye ivyo vyuko rero hari amaroza ava kuri ivyo ntabyo nzi kwera ngira ivyaba twiko yi yes wa muntu yaduhanuriye ingo nyinshi zitandukanye mbega uno munsi ni giki cotuma umuntu yirinda kwahukana canke kumara imyaka ibiri ngahe atabana n'umugore ikintu gihari ubwa mbere umuntu bibakirwa n'Imana ubuhinga bubamo gusa no gusenga yego ico ni cyambere hama ikigira kabiri no kumenya theory kumenya ico ujejwe we nk'umugabo hanyuma n'umugore akamenya ico ajejwe kuko muri abo babiri umugore ananiwe urwo ntirukunda umugabo ananiwe urwo ntirukunda ni vola ifashwe n'abantu babiri umwe ayirekuye imodoka arashobora ku yego bisaba ngo nta birebire rero byo kugira ngo umuntu akore no gusenga Imana ukamenyereza n'umugore gusenga Imana kubera ko abagore burya bibiri yavuga ko ari imbombovu nabantu bafite imitima yoroshe nabantu bahendwa n'ingo nawe yarinze ahendwa n'inzoka jewe ejo namye ndasista sene iraho ahantu haraho nkorera yego hari umutama arafite umugore mwiza vraiment mugabo umugore rero acashobokera sinzi ko bari banyoye acashobokera undi mugabo muri nyene w'umusirimu kabisa ngo kabona ko akamuganiriza mukubita kwa mabere amuganiriza mwege umugabo yahagaze ajya gusa umugabo nyene babona ko ari umutama ngira yaruho yiyongeye ndavuga ati none yisi nyemba bimaze kubirahera basezeranye nguze kwibukunyanikire ngo sawa urumva nkubo rero umva ko ugiye kuraba reaction yari iha twe twicaranye twatera inkuru abadiko nyine twe twicaye avuga ati ibintu biragoye ubumenga ikintu kigezweho satani yafatiye ku bantu no gucana inyuma gucana inyuma umenga umugabo kuca kurenga umugore bisanzwe umugore kuca kurenga umugabo umengo n'ibintu bisanzwe yego uvuze ku cyo umugore guca inyuma umugabo umengo n'bisanzwe uno munsi muri kino gihe ari kintu yavuze ati hari umugabo w'umukire ngo yanakubwiye yuko atire nini waso muyandi ashusha kutekana canke mumpebere atari uko tuzomusangira umuntu je nawe je nta muntu ibyo twabiganira we uri kurumva ukoresheje basi ubwenge bwiwawe nawe ko barakurikirana na African TV yego we uri kurumvira hari umuntu babaza kukubwira ngo umugore wawe uko yo bari kose nubwo yo bari mubi nubwo yoba ameze gute akaza akakubwira ati umugore wawe yoba yaguhaye bivanye n'inge nabwo yamubwiye we ngena gufata mu rugo umudamu ngena gufata mu rugo yabagusuzugura ku buryo nubwo abandi bantu baza kukubwira izo bishakiye bivanye nuko gufata mu rugo avuga ati jewe uyu nyene mugabo niki wiza tunga nta wenzingira ko abafise amakuru azomuduhana anje mbonere hayo makuru kubera ko hariho byinshi usanga ari bishasha kuko ari gihe usanga ikintu nabonye kenshi twarigeze kugenda rimwe muri kabiri muri Enapo iyo bariko baragirizanya usanga kenshi amakuru ari mashasha mwari muri Enapo kandi niwe reka kujya gutega amana mwarashite muri Enapo onye no muri TJ naragiye rero ndakubwiye hari bagama kwa amakuru tutamenye rero neza ukurumva yuko umva harabayeho uko murinze mwahukana mukaja muri Enapo urumva ko haba habayemo gukubagurwa araho n'abagirahe bagasubirana uri muri abagabo nabo bakubagwe mu rugo bakubagura jewe nkubagura ukoresheje urakwa kubaguye umugore kurinda mushika muri Enapo ni wakubagura ugiyeyo hariya kuvuga yuko ivyo wagirizwa nk'umuntu w'umugabo kuko mbo hampande rero je ivyo wanje narumvirije n'abandi ntabwo je ndiko nditwenge ukuvuga yuko hari abavayo bafungwa hari bagira kubera ko akinze bafite amashirahamwe menshi bavugira yego gusa nabo barageguza vraiment aya mashirahamwe baza bararaba baze sinovuga ngo ni kubera ko byabaye ivyo nabi ndabivuga kuva na kera jewe baze bararaba bareke ibintu by'ibishobisho hari abantu usanga vraiment abaga niko umuntu usanga ari karigamba ngo je mugabo baze kumufungisha inshuro zitanu cyo kuri nukuvuga yuko uri kurumviriza ariko ndavuga yuko wumvirije ibintu uri kuragiriza urimva ati amakumi mashasha ariyo bishaka kwimva ati ngira byabaye kundi muntu urumva nibikora bishasha nawe hamwe gusa gushitura ko abakenzi bavuga umwanya muremure hamwe gusa bagushitura bakakubwira ngo ukazamva ati none ga mutama we nawe uvuga ko iki ati je nukuri weri bangari hari nukwivugira make hari yego kubera kuvuga niko kuvuga abandi ka fresh usanga rero bimwe na rimwe biriko birakugwako yego Reni inyuma yo kwahukana uriteze kandi gusubira kwa nundi mugore nundi mudamu agira kabiri mu bintu je planifya mu isi ndaplanifya ibintu bizana amafaranga ariko umugore nawe azara umunezero akazana n'imigisha mu rugo niwaronka umunezero usumba umunezero wo kuronka bezwe ukeneye Reni nizo kahise watwigisha umveza nakubwire no kuvuga ko ikintu gipanga ariko gishitse nivyo navuze ko ibintu banza kuciyumvamo ushaka kwisata tuvugana ntavyo ndiyumvamo
hanyuma ikindi naco nakubwira je sindigera nje muri leta ngo ngiye gusinyura aho nasinye je sinasinyura natanga ndavuga ati yarabanze imyaka 15 baraka hasubirana arabagize divorce barasubirana no kuvuga ko ivyo akenshi nibintu wewe igihurongora wari wapanze ngo ngire ndongo waje umva uvyumvise munye hamuco rarongora harabaje kugutera stress tirongora rongora wavyumvise rero ivyo sinavyumvamwo kubera ko urumva ko bazana ngo n'ivyo bagwiza tungangira bakunda amafaranga oh je narigeze kumera nk'ubuza amafaranga muri 2019 2019 abakezi kenshi ni bakunda umuntu apungukirwa n'udufaranga babonye ko barufise na dukeyi nangwe kubaka inzu narapungukiwe amafaranga haragera igihe ndabona yuko nyene ibintu bitariko biragenda neza kuko ndavuga ati umugabo ko namaze kwisinya nta kundi nabikora buke ntaco bitwaye niho rero natanguye kubona kenshi agenda agenda rwose nibaza ko yari amafaranga ko hagiye harara ubusa oya gusa mugo nyumva ku meza haraja isoro zitanu usanga utudagara inyama y'ibitunguru inyama y'isosi birapunguka zigaho zibiri umuceri biharage fresh ubugari ugasanga hino heze mutunyamunya mu buke nyene kubera uko ubuzi projet ko kubaka inzu ntibisaba yuko ubaka uri urasama n'inzara nyinshi ya birasaba nyene kuvumiriye ukavuga ati ejo canke ijya ejo reka mbanze nkora ibi kuko man nta kintu kinezera nko kuronka ahantu ushobora gukika umusata amana kudodorera navyo ni vyiza nivyo nipfuriza n'abantu bose bapanze no munsi ko Imana yobaha abashaka gukika umusayi nubwo gushika no uyu munsi na jewe ncipangi oya ntupanze mu biwaye wawe ndapangishije nanje ndapanze none en fait umuntu agerageje kumviriza mu byo tuyaze hano onya harimo ukuri kwinshi bagerageje kutubwira ukuri kwinshi kudandukanye bivanye n'urugo rwawe watwumire ko wahukanye uno munsi mutakibana ariko kandi siko navuze vitagute baratandukanye gatoya mushobora gusubirana anytime ivyo jewe gushika kuri iyi saha sindavyumvamo no kurondera ubundi ntavyo ndiyumvamo yes Franiki yes kubona badukurikirana nibaza ko bamaze kumva ukuri kwinshi uri mu ngaha anya ngene ko muri ngene bimeze ariko kwanza dukurikirana ikiganiro cacu umugore amaze gutangura kumva yuko adahagijwe no mu rugo rwiwe agatangura gusohoka abagiye kubw'ingeso mbi canke abagiye kugira ngo reka nsobere kugira ngo nshobore gufasha umugabo ni bitatu ubwa mbere hariho ingeso aba yarakuranye hariho ibintu bigoye guhindura hajya umugore yajyamaye n'abagabo benshi cyane n'umugabo yajyamaye n'abagore benshi ibyo bintu baragoye guhindura kubera ko hari igihe usanga hari abamubwiye ati duza itako abandi akamubwira ati duza ivi abandi tuduza umutwe ugasanga aragiye guhura n'uwundi rero uwundi ugasanga yibereye ko ariko yidugiriza idarapo biragoye ko azohava arezista na wa muntu acatangura kwibuka abakera ingene byagenze nico kimwe umuhungu aba yarahuye n'abakobwa benshi cyane n'abagore benshi biragoye ko ashobora kubana banashaka n'umuntu yihanganye aho bitangwa na masugi hajya la majority y'abagabo bagurutse iyo baronse abagabo b'amasugi barakunda kubaca inyuma kubera ko ntacyo bariko barapresenta mu gitanda kuraza ko amasugi ntabashaka no kumva n'ibi bitu bariko turavuga ati ivyo bishegu kama kiko muravuga rero no kuvuga ngo hariho ingeso aba yarakuranye bigiye guhindura mwe navuga ati igiti gigoroka kiri gito hanyuma ikigira kabiri hariho karande yo mu miryango hari imiryango usanga ari ababaritaza kuko ugiye kuraba nko nk'akarore wanashaka no muri Bibiliya n'umuryango wa Dawidi ba Salomo ba Amunoni ba Tamari mbe urazi ko Tamari byarangiye na sebukwe Yuda no kuvuga ko kenshi karande y'umuryango uza gusanga ari Bibiliyiti uza gusanga n'abana n'abuzukuru usanga rutubiriti ibiro biragoye guhindura bisaba yuko haba ikintu bita deliverance iyo bakorewe deliverance donc umaze gutahura ugasaba nk'umukozi w'Imana ngene ameze neza abishoboye agakora deliverance birashoboka hanyuma ikigira gatatu no gufatwa nabi hari umugore ashobora gufatwa nabi ugasanga peut-être umugabo we yaragwaye nka diabete hari abagore badashobora kwihangana mu gihe umuntu agwaye diabete usanga bigorana gute no umuntu agwaye diabete ko usanga ari hatari igikoresho usanga kenshi kiguma cibereye mwitiro rya saa 9 hanyuma no kuvuga yuko birabaho hariho nabo ushobora gusanga atakeya ugasanga abagabo bama na business gusa ugasanga abagabo nta mwanya wa keya ataha yarusha agahita yiryamira rero abakenyezi nabo no kuvuga yuko abashakashatsi baravuga yuko ubwonko bwabo bugaburirwa n'amatwi bisobanura ngo rero ibyo amajambo bumva y'amajambo meza niyo atuma bashuha hanyuma rero abagabo nabo bakagaburirwa n'amaso bisigura iki rero bisigura ngo rero iyo umugabo kenshi
aba adashobora guhakeya umugabo hari uduhungu tudushomeri abagabo batagira ico bakuru usanga atayindi diri atari kwandikira abagore b'abantu bebe sheri shushu utwo no kwaba bakeneye ugasanga umugabo abagabo kenshi rega babagwiza tunguza gusanga no kwabira nta bari kirenga kenshi abari kwikura umusonga bavuga ati jaho duhura ni kandi usanga numva afashe secretary wiwe ni pasu afashe abakozi biwe ni pu afashe umugore w'umuntu bagahura badafite imitima ni uza gusanga arakenshi atashaka ko barabamarira ari kugira ngo bikure umusonga gusa hama gatanga amafaranga ubwo wa mugore nawe mu rugo rero akamana amarira akamana induru iki iyo nawe rero adafite umutima wo kwigumya uza gusanga nawe yasohotse ugasanga ni kimwe ku kindi muri make rero nivyo bitatu bishobora gutuma abantu kenshi ashobora gusanga yasohotse urugo message ku bagabo babaye imyaka 2 3 4 5 6 mu rugo bitameze neza mugabo still bihanganye mugabo badasiba kugwana intambara zo mu rugo message imwe kuri bo message imwe kuri bo mu gihe umugore ataratekera nta si byiza kwirukana umugore oya si byiza kwirukana umugore atari we yivumbuye ngo agende kandi umugore agani gake yivumbura adafise yagiye iyo ubonye wenyine afashe ingingo agatekera byose akenshi abafisi yagiye rero impanuro ya mbere kuri abo bagabo gusenga cyane Imana hari abagabo kenshi banagirije ibintu byo gusenga uruko gusenga agasenga yinginga pana ngo agende ngo aho baza kuvugishwa ngo bamubwire ngo umugore wawe ikintu fata umutima wawe ubuturize bibiri vuga ati muronga mukarabe neza amamwisiga amavuta neza amamugare idirishe gicumba yanyu hanyuma uje mu cyumba usenga Imana wiyeze umaze donc usaba imbabazi Imana byo wakoze hanyuma ushime kuvyiba yagukoreye hanyuma uje ngaho uyiririre mbarozi yuko amarira ari cyo kintu cya mbere gishobora kunyiganza umutima w'Imana yego jewe ntuzokwigira wumva ngo nje kurirana aka ngo urumva ngo ngo hari amakuru tutamenye je ndiyugarana naho numvise maze kubona convocation ikintu cya mbere nakoze ninje bwa bwa mbere mbonye convocation ninje mu cyumba ndasoma Bibiliya ijambo ry'Imana ryo ngene nasomye yambwiye ati haguruka ugende je nyene zo kuburanira je nyifata nagize ico gihe sindayitahura hageze n'igihe opegera ampamagara arambwira ngo eregate ngo umuntu hitwa nakangura muzi tego ndamuzi mu chef wanje kubera iki imbere yuko uza kuburana ejo mwabanje kubonana ndambwira ati ni bisanzwe nari dukorana twereka kubonana gute none bucu umuntu aje kuburana ntaje ku kazi ngo yanga urumva umugore ngo atubwiye ngo yuko ngo ari umupfumu wawe nawe yes naciye ntwe yes cyangwa ati baje gute ivyo je ntavyonse kibiravana n'icyo bivugi kubera ko hariho ikintu donc hariho uburyo twageze no gukuna na famille zarigeze gukorana igihe kimwe ico gihe je ndasenga Imana yambwira ati ico uzokora uzosaba imbabazi kuvyabaye byose bisigaye navyo uvuge ko ari amabanga y'urugo uco bandanya wisengere no kuvuga kandi byagenze uko nyene kavuga uco nyene no kuvuga ko ni byiza yuko ugendera ku ma directive y'Imana usumba kugenda uko we wumva wishakiye rero ko ravuga ati akajambo kamwe ku bagabo no kwihangana bakamenya yuko ubwa mbere bwo turafise umutama bita Socrate niwe yatanguje ibintu by'inyigisho z'ingo n'imiryango abasore baramubaza kubera ko umugore we yarashaka kumusanga n'akarigisha kamukwita kw'indobo y'umwanda mukuru himbire wa mbwa wiki n'ingene mutuka cyayinumi cyambere gihana umugore tamushize ku kuboko no silence kunuma ukuvuga arashaka kwishebedura kisha hageze ko atuza gatuza ico cyungana cyo gusa nuko ataguhonda ikintu kuko bara yishavu yaduze ashaka kuguhonda ikintu utagize bakorera byo guca muri shoto kandi cyangwa muri wadori canke ahandi kugira ngo ushobore kwikingira ublock yego satwumva itangaza byo kubika byaba byabaye rero gihari no bwa mbere no silence hanyuma bakaba makini kuko umugore yashavuye arashaka kugucumita ubwo arashobora donc hari abo numvise bamenye ko amazi hingoze nakoze ikiganiro se mwamazi ashushe arundi twumvise umugore yafashe ngo kubera ko yafataga ivyo bimbuye agacira ubundi muhabara wiwe amutoye ugutwi namenye hano bitigika yo zangoze nari gukora ikiganiro navuye ndiko ndagirwa nkuko donc nukuvuga ko ikiba gihari nukwicungira bibaye ngombwa nibi bintu byo kuba ushobora kuronka ahantu uryama ushobora kwiyugarana iyo umuntu yarakaye nk'umukenzi yarakaye bameze kubera ko bari ari mbombovu
iyo yarakaye kenshi ashobora gusanga ari ingorane wewe uvuga ngo ivyo ngo byo kuvana gutandukana ega na Adamu yarageze gutandukana na Eva yarashitse burya nivyo rero ega kiniki ofete nuko abantu bacha bafata ibintu bakabikuza ni ibintu bisanzweho byaramyeho Adamu nukuvuga ko Eva igihe aza kugerageza Adamu hari saa sita yarageze ko baje kumeza saa sita amuzanira kijya camwe Adamu abanza ari hagarara karanka kukijya umugore ati ntibiheze acari gumura ntasaba kumuvugisha arashishwa asaka nuko kwivumbura kugira barako baje ko babemberetse Imana ihezagira abagabo bashobora kubembereza abagore babo kandi byiza cyane hanyuma rero mu nyuma rero saa 9 igeze arasubirayo ati none gasheri vraiment wanse ngene wangaye none hari ikintu kimwe no kugira kandi n'umugore wawe nagwawe n'Imana n'ikini cyabibuka ko Adamu yigeze kwishebedura kimubona ubwambere gusa nigeze kubaza umukozi w'Imana raho ambabare ati none ko ayo baje muri Adamu aze ngura gapfa ko mukofa yanje ngura giri ora pome ndende Eva yishuye iki acho yishuye yaciye aguma yihoreye yaramurezo yavuze ati mukaba w'imbwa nk'uyu yes ariko rero kuvuga ngo byagiye kurangira wa mugabo abyemeye ikibazo n'abaje ati none ayo majambo yose yavuze yaratangiye kubona igihimbi kihe navyo nzi rero no kuvuga ngo ikibazo gihari rero uno munsi nukumenya yuko iyo saa 9 wa mugore amaze kugenda Adamu yaciye avyemera acaga cacamwa niho urumva ko kukagoroba Imana yaciyize hagera rero saa 9 nkunze ubone cyenda kunda idini y'abayisilamu nabaye mu Islam imyaka 5 je kuvuga ko saa 9 barasenga hajya uzurabe na n'igisimamo akenshi hariho ijoro bita ngo ni Layul Qadr ijoro babarondamo nyene ko Imana iza kuvugana nabo akenshi rero saa 9 baba ari maso bariko barasenga saa 9 y'ijoro kugira ngo umugwanizi ntaze ni byiza ko saa 9 umuntu avyuka agasenga ijoro kubera ko baravuga ko abamarayika baba bariko baratembera kandi baba bariko bagenda begeranya ivyo baza gushikanira Imana wibuke ko burya na ntuzenya uriya mugabo umwe bahindura Israel Yakobo igihagwana n'umumarayika batengurwa na saa 9 y'ijoro bakira ko niho rero banagiye kumuhezagira yes benshi bashobora kuvyumva ngahanya kuri kwinshwaganiriweho kandi nibaza ko benshi bashobora gutahura kuba kunzi bari nini Imana ariyo benshi bagukunda ni benshi babasanzwe gukurikirana bakundi zawe ndetse gushikana no munsi ariko kandi mu byo yavuze yuko umugore n'umugabo batandukanye ntibigera bavuga ivyo batandukanije kuko iyo habayemo umwe avuga niho umenya mubi yarinde bega vyagenze gute ariko bano hano onya kumburingira ngo namwe tuzobimenya mu nyuma ntaco byo wafasha ariko gusa ariko bavuga ngo bakunzi nabonye ma commentaire vraiment Imana bahezagire benshi nabonye barashigikiye ivyo navuze kandi narawunse n'ama commentaire menshi inbox barabikunze bamwe n'abandi kandi bakunze ico nyene cyuko ntagiye imvuga ngo ibintu vyagenze uko ariko ikintu gihari hariho je nageze kugwana intambara uvuga kubyo ndi kwiradio nakira telefone hariho utugwi hariho umuntu aje kunsaba imbabazi arambwira ati twe twahawe amahera yo kugucafutsa arambwira ati ntabyo muzoshobora yaje gusaba imbabazi ati ngomba kugira mariage singomba ko urugo rwanje hazogira ikibazo kiba bivanye n'ivyo jewe nakoze arambwira ati nukuri mwarakoze ni mwana ashaka nzobahuza nawe ngira petite atinya kubera kiri umugeni mugabo rero ico no kubwira coco nta muntu ashobora kugucafuza atari we wicafuje hanyuma haraho nabandi nabonye mu commentaire mugabo benshi nabamenye hari abo usanga nyene baba bafite utuntu twabo nk'intumwa je bagiye ku mapage yanje ndi kuri kuradi bakantelefona yape kwiradi bakantelefona bakantukira ku mukigani ya reputation madamu yakubwira ko azica nivyo ukunda nivyo onya rero bitazokunda kubera ko jewe mu gihe ntarapfa sinzoheba kubaha Imana mugihe ntarapfa sinzoheba gusenga mugihe ntarapfa sinzoheba gukorera Imana ikibi gusa ntazokora nzopfa fukamira umuntu nzopfukamira umuntu mugabo sinzoheba no gushimira umuntu Imana iba yaciyeko kandi nawe nyene ubwiwe ku ruhande je ndamushimira si n'umuntu mubi wanashaka uretse iyo ryamucorotse petete kandi nawe ndamutahura nk'umukenyezi nk'imbovu nibisanzwe mugabo wanashaka n'umuntu mwiza gushika n'ubu unya nk'ubu wicaye ukavuga ati none ibi vyagenze uku kubera iki binabiriya vyagenze kubera iki nazo nawe ntanze ngo bironko yes ndagushimiye cyane gose abakunzi African TV n'abakunzi bari nine nibumva badahagijwe n'ibyo tuyaze kumure tuburondere kugira ngo ashobore kuvyagura neza kugira ngo ashobore gutahura koko
mbega kwahukana ni byiza biremewe bibirira vyemera bibazo zo kuganira ndagushimiye cyane iranavyanka cyane gose rero kirazira kikazirizwa yuko wahukana ni ukuvuga ko nakubwiye ko biriya ikintu kwemera gusa kuyirukanira umugore ni mu gihe wo mufashe ari mu gusambana aho mufashe ariko arasambana no muri leta usaba preve yego ari gusambana nta shwa agenda uko yaje bibirira vyanka n'Imana ntibikunda ariko urumva ko gutandukana n'umugore kumva nako vyabaye nibaza yuko nizo tuzotugaruka ko rero abare twinjiyemo neza kugira ngo ushobore gutahura n'abantu bariko baruba kuno munsi ingo bamwe bahanurira abariko n'abacumvi inyigisho za uno munsi ndahagarika kandi zizohagarika kandi ubonzo bahize kaze sana kuko hari ivyo wabonye iyo hari umunyeshuri aca mu ishure akiga teori mugabo urumva umaze kuja ku kazi ufise experience rero ku kazi nagiyeho experience ndayifise kuvuga hampande y'ibitabo nasomye hariho hampande naho nibikogwa experience yavuga ngo experience de 3 ans kumva experience ya 8 ans urugendero cyane gose ndagushimiye cyane urakoze cyane nawe barafaniki ndagushimiye cyane umwe wacu kuduhereza ariko kandi niza kuzugara kandi urasho kuvyagura twinjiremo neza cyane gose twigishe nabandi bari kwagomba kuba kuno munsi ura bazohitemwo neza bazotera amaswata canke ngo batandukane nk'abandi merci beaucoup turagushimiye nawe kandi ndashimiye n'abakunzi ba African TV ndashimiye kandi n'ababosi bayo ngira nimwe bende asante sana merci beaucoup mwege mwese mwadukurikiranye ya African TV asante